Get up. Get up. No one's coming to save you. Get up. It has to be you. Kumenya gutandukanya bino bintu bibiri muri buno buzima tubayemo, hari kurindira no gutakaza umwanya. Utazo kwisanga umaze igihe kinini utegereje, kumbe wari kuratakaza umwanya, cyangwa ukibwira kuri kuratakaza umwanya kandi wari urindiriye igihe cyanyacyo. FABELOVE&B-FACE ikiganiro cy'uno munsi cyo n'umuriro, inkuba zibiri zigiye gusangira igicu. Lala, nakasa mutwe wakinisikia na flow wanatoa nduki hapa sibanduki kinishika sishikiki kunibipa sibipiki ukinidisi sidisiki ije uzo kumva fisi mbanyi y'imistari hama nkibaruka vina wikwegera ibishundura vyongivuba imutama ute wowe ushaka iterambere ry'umuziki tukagwanira inyama nawe ugwanira ibiharage. Hip hop is my style. Call me rap Yuda, rap Commando, rap Goliath, rap Tai Chi, best rapper in Kenya. Yo ni Machine Monster ya mbere. Umva the Machine Master nayo. Uja mwishamba utazi ukakinga nutazisha my friend. Hip hop culture like my name. Hip hop is my big real starter. Nije Master. Ivyo barabizi. Nje kingi wa hip hop mu Burundi. FABELOVE numu gangster muri rap. FABELOVE numu master muri rap. Mamagara king. Nkora amarepi ya buri kanya mukurapa nkimara. Niwona pinga buno buhinga zina flow zirasara. FABELOVE FABELOVE gangster. Amadogo w'imatongo kunzina banyita kamiligo. Mbega nibihe bintu by'ingenzi dukwiye kumenya kuri zina nkuba zibiri mbere yuko binjira mu muziki ho bari basanzwe bakora iki, ni gute binjiye mu mwuga wo kuririmba, ni ze ntambamyi bagiye barahura nazo kwishura aho bize ho byari byifashe gute, ni ze ndoto bafise bipfuza kugerako, ninde dukwiye kwita umwami wa hip hop Ngaya iwacu mu Burundi. Nawe nimba ufise amakinga, aha niho wagomba kuburi. January amajoro 5 yose ntaryama ntasinzira kugenda gutegura kino kiganiro, nifashisha ibimenyesha makuru bikomakomeye ndetse kandi byizewe namwe mu majambo ubwabo bagiye barivugira, ariko wewe kuko wahisemo neza ukaba ugiye kuvyumva mu kanya gato, yegeza ugatebe cyangwa se ugasonga bugarika kuri hafi, ubundi nanje nze tugende Bujumbura, Butanyerera, Buhumuza, Burunga na Gitega. Nibaze ko muri kuyumva neza cyane 5/5. Muja w'Imana wanyu ndacafise akazi gakomeye ko kubamurikira nabamenyesha ivyo mutigeze mumenyeshwa. Mutuze uwanyu ndahari. Amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze kugira ibihe byiza. Mwese mwahisemo neza mukadukurikirana. Iyi ni ABDISH Empire, niyo yama yabateguriye buri munsi 5/5. Call me ABDISH, the king of animation. Mwahisemo neza. Ikaze. Apombatimenti intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the one and only. I'm special weapon right so I don't care who is doing better than me. I'm doing better than was last. This me versus me. What I'm looking for is what I disappear your honest dreams and I go after them, so that one day when such reality you were the first one to notice. If you love my love you too, if you don't I don't care. Never stop when I'm tired, I stop when I'm done. So may you want to become something big in town and present in the future. Reka mbanze ndagusabira amasegonda 2 gusa, manze ufinde subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibisoze biragucika. Dutanguriye matongo canke dutanguriye mu kanyosha? Okay mbo,
Reka dutangurire mu Kanyosha. Amazina yiwe nyakuri bamwita Nshimirimana Fabrice. Uyu yavukiye i Musama muri zone Kanyosha, komine Muha. Uyu umwaka yavukiyemo vyo kugora kumenya mu gihe utarabona karangamuntu yiwe, ariko abamwegereye bavuga ko ari hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 n'igihumbi kimwe amajana 1990, ngo ni hafi aho. Uyu rero ni umwana w'indwi mu muryango wabo, ni nawe muhungu wa mbere yabonetse muri uwo muryango, kuko abana imbere yiwe bose nyine n'abakobwa kuva ku mwana wa mbere gushika ku wa gatandatu. We avuga ko ari nayo mpamvu mama wiwe yamwise Nshimirimana. Amashuri yiwe y'intango yayize kuri Ecole Primaire Kanyosha ya mbere gushika mu mwaka wa gatandatu. Ubu rero byasaba kuba bamanza gukora ikibazo ca leta. Uyu Nshimirimana Fabrice kuko yaraciye ubwenge mu ishuri, icyo kibazo yakinyuye nk'amazi nyene yaragitoye, ndetse aronka amanota menshi, baca bamurungika kuri Lycée Municipal Kanyosha. Aha yarahize gushika mu mwaka w'10, naho nyene ikibazo caragitora, baca bamurungika aho bita Imutumba, ariko aha ntiyahize, baci bamuhindurira ishuri aca aja kuri ETS Kamenge, aho hari mu 2010 mu 2011. Aha naho nyene ntiyahatevye, yahize umwaka umwe gusa aca aja kwiga Bubanza kuri ETB, naho nyene ntiyahatevye ko mu mwaka w'2012 yaciye agaruka i Bujumbura, ari naho yaherahereje amashuri yiwe yisumbuye, iraherahereza kuri Lycée Technique Millénaire, aho hari mu 2015. Uyu Fabrice Nshimirimana yize informatique de télécommunication. Ni gute rero Fabrice Nshimirimana yaje kuba Fabelove twe tuzi aka kanya? Abemera ko ndi king, umwana wa HipHop, dutuma kwejuru. Tuzi neza ko impano iyo ari yo yose umuntu aba afise aba yarayivukanye, nuko Fabrice byabaye uko yakuze yiyumva mu byo kuririmba, akunda kumviriza indirimbo z'aba Tupac n'aba 50 Cent, nawe yumva yoririmba nk'abo umudiho wa HipHop. Ibyo muziki rero neza na neza yabitanguye mu mwaka w'2009-2010, aho yari mu mugwi witwa Serious Nigga warugizwe n'abasore bari barihurije hamwe. Mu ndirimbo bari barakoze hari imwe yatumye uyu Fabelove aronka agashimwe kiwe ka mbere mu vy'umuziki agahawe ni radio, aho muri iyo ndirimbo we yari yaririmbye neza cyane gusumba abandi bari kumwe, bituma abihembegwa, ariko bagenzi biwe ntibavyakiriye neza. Akuka kabi rero kaba karatanguye, biza gutuma aba basore Serious Nigga batandukana. Mu mwaka w'2012 niho yasora indirimbo yiwe ya mbere ari wenyene, indirimbo yitwa Umwana w'imuhira. Indirimbo rero yayikorewe na Crazy Bright, uyu yari yariyemeje kumufasha mu vy'umuziki. Nyuma yaho yakoze n'indi ndirimbo yitwa Kuri Nkofero, ndetse n'izindi zirakurikira. Gushikana n'ubu aracakora imiziki, ndetse imiziki myiza nk'umudiho wa HipHop. Ubushimwe amaze gutahukana ni bwinshi cyane, hari ubwo yaronka kubera indirimbo yiwe yabaye y'umwaka, hari n'ubwo yahawe nk'umuraperi w'umwaka, ndetse n'ubundi bugiye butandukanye. Yakoze ibitaramo bigiye bitandukanye ndetse bikomeye aha mu gisagara cya Bujumbura, ndetse no mu ntara zo hagati mu gihugu. Amaze guhamagarwa mu bitaramo bikomakomeye nk'umuraperi akomeye aha mu Burundi, byinshi bigiye bitandukanye. Ndetse uyu Fabelove yiyita umwami wa HipHop mu Burundi. Abemera ko ndi king, umwana wa HipHop, dutuma kwejuru. Oh la la, wakayanza sasa. Uyu amazina yiwe nyakuri bamwita Girukwishaka Boniface. Uyu yavutse mu 1990, avukira mu ntara ya Kayanza muri komine Matongo. Amashuri yiwe y'intango yayize mu ntara yavukiyemo, ayisumbuye nayo yayize mu gisagara cya Bujumbura. Uyu Boniface rero nawe akaba yize informatique de télécommunication nk'iyo mugenzi we Fabrice nawe yakurikiranye. Mu mwaka w'2009 uyu Boniface yaje guhinduka B-face on the floor, atari byo mu majambo ahubwo mu bikorwa. Ico gihe rero yari mu mugwi witwa Injishi Peace ari kumwe na Obelix. Uyu abamuzi baramuzi, wo rero tuzi nka Akesdan yamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye
akongera akaba kandi na Chief Executive Officer wa Wakalight TV niwe yabarekodingiye indirimbo yabo ya mbere. Uyu B-Face on the floor rero yakuze akunda kuririmba, yakuze yiyumvamo ivy'umuziki, akunda kumviriza indirimbo za 50 Cent, Bachidi Benz ndetse na Big Fizzo. Uyu B-Face on the floor rero muri Injiji Peace ntiyategeyo, yatandukanye na Obelix acafatana n'umuririmvyikazi yitwa Baby Shoe. Uyu nawe kandi yakora imidiho igiye itandukanye. Uyu yakora umudiho wa hip-hop ndetse na R&B. Uwo mukobwa rero nawe nyene kandi ntibarambanye. Uyu B-Face on the floor baje kumugira inama yo gutandukana n'uwo mwana w'umukobwa, ahubwo agafata umwanzuro agakora umuziki ku giti ciwe. Aba rero baje gutandukana bamaze gukorana indirimbo zitari nke. Aba bakoranye indirimbo zigera kuri 5 bazikorewe n'aba producer cyangwa se abahinyanyuzi bakomakomeye, harimo Clovis Pro ndetse na Liza Classic. Uyu asigaye abarizwa muri Wasafi hariya kwa Diamond Platnumz. Abo bahinyanyuzi rero bakorera muri studio yitwa Hope Studio, ndetse izo ndirimbo zose zigera kuri 5 bazibakoreye ku buntu. Uyu rero wakayanza B-Face on the floor yakomeje akora indirimbo yiwe ya mbere yakoze ifise amasanamu yitwa Hip Hop is my style, ayikorewe na Freddy Pro, ndetse iyi ndirimbo yayimukoreye ku buntu. Imbere yuko akora iyo ndirimbo Hip Hop is my style, hari n'indi ndirimbo yari yabanje gukora yitwa Iposiko, ayikorewe na Amir Pro kuva muri MA Production, ndetse kandi iyo ndirimbo uyu Amiri yayimukoreye ku buntu. Kuva ico gihe n'aka kanya uyu B-Face on the floor kama dawa rap yuda rap komando aracakora imiziki, ndetse imiziki myiza harimo n'iyindi yagiye arakorana n'abandi baririmbyi bagiye batandukanye ndetse bava mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari nk'uwo bitwa Allen Sano bakoranye indirimbo, hari Tom Close, Riderman ndetse n'abandi. Uyu B-Face on the floor amaze guhabwa ubushimwe bwinshi bugiye butandukanye nk'umuraperi w'umwaka ndetse n'ubundi bugiye butandukanye. Amaze gukora ibitaramo byinshi bikomakomeye mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara zo hagati mu gihugu. B-Face on the floor na FABELOVE gushikana n'ubu baracabagereranya ati ninde king wa hip hop aha mu Burundi. Uyu B-Face on the floor gira kwishaka Boniface we avuga ko impamvu yiyita king wa hip hop mu Burundi ariko bw'ibikogwa amaze gukora n'ubushobozi afise muri uwo mudiho. FABELOVE Nshimirimana Fabrice avuga ko kuba atateranye uyu mudiho ngo awuhemukira akore yindi midiho ndetse n'ubushobozi afise muri uwo mudiho, ivyo bimugira umwami wawo aha mu Burundi. Ivyo rero iyo FABELOVE yabivuze mu gihe B-Face on the floor we yavuze ko akora umuziki uwo ari wo wose, umuziki akora atambibe ufise, ngo ashaka arakora R&B canke agakora trap canke agakora dance n'indi midiho igiye itandukanye. B-Face on the floor ati ntawumbuza nkora umudiho nshaka. Weho uriko uratwumviriza, ninde ubona kingi wa hip hop aha iwacu mu Burundi? We ubona ko ari nde akwiye guhabwa iryo kamba? Ninde akwiriye iryo zina? Hagati ya FABELOVE, Cajun Boy, The Master, The Papa hamwe na B-Face on the floor kama dawa rap yuda rap commando. Reka animation time y'uno munsi tuyigarukirize ngaha. Ariko nanone ndakwibutse nimba utaracona subscribe, nimba utaracona sabone kuri iyi YouTube channel yitwa ABDISH Empire, uriko urahomba byinshi kuko tubafitiye byinshi cyane twifuza kubamenyesha. Niyo mpamvu iki kiganiro animation time gihari kugira ngo tubabwire amateka y'abaririmbyi mwakuze mukunda, kugira ngo tubabwire ibyo mwe mutazi. Ariko nanone kandi nawe urahawe ikaze muri commentaire, muri comment utubwire umuririmbyi uwo ari wo wose wo ngaha mu Burundi wifuza yuko twakubwira amateka yiwe kuva akivuka gushika aho ageze aka kanya. Tumaze gukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Nimba ari ubwa mbere uhageze
wageze kuri YouTube channel yacu urashobora kwinjiramo indani muri channel yacu ukaraba ibindi biganiro twagiye turakora ni byinshi cyane ndetse tubafitiye na byinshi tugomba kubagezaho. Aha rero nahawe ntugomba gucikwa, sonda subscribe ibindi ubiturekere. Pick your own dreams and go after them so that one day when it's reality you are the first one to notice. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. Never stop when I'm tired, I stop when I'm done. Reka ndagushimire we twabanye kuva ku munota wa mbere gushika kuri uyu munota wa nyuma, kuri iyi segonda ya nyuma. Imana ikongereza imigisha. Twe ntacyo dufise tubona twoguha uretse kuguha ivyo wifuza, uretse kukubwira bya bintu amatwi yawe yifuza kumva. Reka tuze dusubire mu kindi kiganiro gikurikira. Imana ikongereza imigisha wamaze guhitamo neza. I'm called ABDISH, the king of animation. Ciao ciao.